Bakunzi ba Entrepreneur Yakwizi muraho mumeze neza cyane nkuko mubibona kuri micro ni Fidelite. Uyu munsi turi mu gisagara ca Bujumbura turagiye kuganira n'abene gihugu bo mu Kinindo. Tugiye kuganira ku kiyago kitubaza ati mbega amahirwe niki? Amahirwe ari mu muntu canke tuyasanga mu gihugu kanaka. So mugumane natwe rero ndabibutse yuko waba ufise umutahe canke utawufise, ufise ico ukora canke utagifise, iyi ni Entrepreneur Yakwizi uheze ikiganiro uja gushira mu ngiro ibyo wumvise. Let's go. Isawa Mumeze neza? Namahoro. Babita bande? Jeni twa Majambere Ezekiel. Majambere Ezekiel. Yego. Ezekiel, ikibazo twashaka kukubaza kivuga ngo turamaze kumva kenshi abantu bavuga ngo urya muntu arahiriwe, urya muntu n'umubwirwe yarahiriwe. Ubwo bavuze ngo urya muntu yarahiriwe baba bashatse kuvuga iki? Bo kubwanje uko nka je ndavyiyumvira, iyo umuntu bavuze ngo yarahiriwe aba ari umuntu atacakenye mu bisanzwe, urya tubonesha amaso ko atakintu yoba abuze, niwe dushobora kwita atujya muntu yarahiriwe. Yego. Muvyo tubonesha amaso. Muvyo tubonesha amaso. Yego. Ushatse kuvuga nk'amafaranga. Amafaranga, ego, amazu, ibintu cabure. Hayo nivyo dushobora kubonesha mu myambarire mugabo samahirwe menshi ko ariko biba bimeze. None nk'ubu nka wewe tugusanze ku kazi turabibona ko uri kurakora. Ego. None nawe ntitwovuga ko wahiriwe? Kuko hari abandi hari ahanye baryamye mu nzu. Bo jewe nka jewe bivanye n'ukuntu umwe wese aba ameze mu myifatire yanje, shima Imana uko muri duke mba mfise mvuga ati narahiriwe, kuko harya gikuru amahirwe n'amagara meza. Ego. Okay, wavuze ati jewe muri weekend mfise narahiriwe. Ego. Rero nko nashaka nce ndakubaza ikibazo. None amahirwe umuntu arayavukana canke uyasanga mu gihugu kanaka, canke hari ibihugu kanaka birimo amahirwe, canke hari imiryango kanaka, canke hari ahantu kanaka amahirwe dushobora kuyatora ahantu canke ari mu muntu? Amahirwe twovuga yuko umuntu nk'ukuri jewe uko ndacumva amahirwe umuntu arayavukana, gusa Imana yoyo haragera igihe ciwawe ishitsa isezerano ryawe uti uyu muntu ngomba ndamutwenze nawe abone ikintu yiyungunganijemwo haba mu vyakora, ariko burya ubundi nubwo bitinda kuza amahirwe turayavukana. Ego. Bite? Sawa. Ego. Meze neza? Ego namahoro. Babita bande? Eka Beninye Nihezagire. Ego. Beninye turashaka kubabaza, uramaze kumva bavuga ngo urya muntu yarahiriwe n'umuhirwe naka yarahiriwe. Kubwawe bavuze ngo urya muntu yarahiriwe urumva ko baba bashatse kuvuga iki? Bavuze ko umuntu ahiriwe mu buzima ubu tubonesha amaso, fata ko umuntu aba afise ibintu bya nkenerwa mu buzima nk'amafaranga, nko kuba afungura neza nyene, ugasanga yambara neza, nk'udufata ko ari umunyamahirwe, umuntu ahiriwe. None kubwawe nkawe uri umuhirwe urahiriwe nawe? Yego, n'amahirwe batangana, je kubwanje mbona ko mpiriwe. None amahirwe wibaza ko umuntu n'ahantu umuntu aje kuyatora, nko mu gihugu kanaka, nko mu muryango kanaka umuntu avukamo, canke amahirwe ari mu muntu? Wowe kubwawe uvyumvira kwiki? Kubwanje sinibaza ko amahirwe umuntu ari ahantu ayakura, ahubwo amahirwe umuntu arayavukana. Ego, niko ndavyumva. Amahirwe umuntu arayavukana? Ego. Kubwawe rero ushatse kutubwira yuko abantu bose amahirwe barayafise? Ego, barayavukana gusa ntaba ari ku rugero rumwe, gusa amahirwe umuntu wese avukana kugira umuntu wese aravukana amahirwe muga ntari ku rugero rumwe. Ntari ku rugero rumwe? None ushatse kutubwira yuko turashobora twese twavukana amahirwe muga atari ku rugero rumwe? Rero ushatse kuvuga yuko umuntu arashobora kuyaduza
tuze kubona amahirwe mu bantu atangana haba habaye iki? kugira ngo tubone amahirwe mu bantu atangana urumva twese tuba twavutse dufite amahirwe mbwa batari ku rugendo rumwe ariko kugira tubone ngo ujya yarahiriwe rwose ujya arahiriwe buke buke haba habaye iki? Uwo muntu aba yakoze iki kugira ngo ashobore kumva ko afite amahirwe arenze rwose? kugira umuntu agira amahirwe arenze rwose ku rugero nyine abantu babona ko ahiriwe nuko nyine tuba twavukanye amahirwe atangana ugasanga nk'umuntu arakoze ikintu kubera ayo mahirwe yiwe nyine yavukanye ugasanga yagize umugisha nyine ku buryo ugaragarira bose yego turashimye cyane yego sawa Isa mumeze neza neza turashima babita bande jewe akazina kanje nitwa Jules Ndayizeye Jules Ndayizeye yego Jules twashaka tubabaze muramaze kumva abantu bariko baravuga ngo urya muntu n'umuhirwe urya muntu yarahiriwe naka kwa naka barahiriwe iyo bavuze ngo umuntu yarahiriwe wowe kubwawe wumva ko baba bashatse kuvuga iki? je ku bwanje bariko baravuga ngo umuntu yarahiriwe nofata yuko ndabishire muri sanse yuko afise amahirwe menshi afise imigisha myinshi ikintu cyose ashatse kiramwitaba mu bisanzwe nk'ikintu ariko arakora cyama kija muri positif urumva nta kintu yigera akora kiba negatif cyafata uwo muntu afise amahirwe niko ndabitahura yarahiriwe niko ndabibona ushatse kuvuga rero nk'ubu nka wewe ko umuhirwe umuntu ahiriwe n'umuntu afise ikintu ariko arakora bwa mbere na mbere oya umuhigwe ahubwo n'umuntu si umuntu afise ikintu ariko arakora kuko si benshi bafise ibintu bariko barakora arabahigwa mugabo umuntu ahiriwe n'umuntu ibintu byose arimwo novuga yuko basi afise imigisha akarorero afise imigisha so kuvuga abantu bariko barakora ibintu ari bose baba bafise imigisha niko ndavyumva imigisha ushaka kudusigurira yego nk'akarorero nk'ubu jewe ndi umunyamugisha turashobora kujana nk'ahantu tukagenda turi babiri tukaja gupostira ku kintu kanaka kubera jewe ndi umunyamugisha kukurusha ugaca usanga nije mbaye rokrite nyahana muri uwo mwanya mfise amahirwe nabaye narose amahirwe nabaye n'umunyamugisha ngize umugisha muri uwo mwanya yego none amahirwe tuvuze amahirwe ese ni ikintu kiri mu muntu canke ni ahantu amahirwe umuntu aja kuyatora nko mu gihugu kanaka canke nko mu muryango kanaka canke nko muri pozisiyo kanaka mu kazi kanaka amahirwe ni ikintu umuntu aja gutora ahantu canke ni ikintu kiri mu muntu? Oya ni ingabire iri mu muntu ni ikintu yisangamwo nyene ni ikintu yisangamwo atanga ubu yashizemwo mu kubirondera none abantu bose barasa amahirwe? Oya si bose bafise amahirwe si bose bo je nofata sinzi nobifata yuko atari bose yego uramaze kumva ijambo bavuga ngo umu-entrepreneur yego cyane wowe umu-entrepreneur ninde baba bashatse kuvuga iki? umu-entrepreneur umu-entrepreneur n'umuntu afise amaproje ariko arakora yego murakoze cyane mwiriwe neza sawa ni sawa meze neza yego babita bande? je banyita kwiza Esther Estela turashaka kubabaza uramaze kumva bavuga ngo urya muntu yarahiriwe naka yarahiriwe kwa naka n'abahirwe uramaze kubyumva? yego kubwaho bavuze ngo umuntu yarahiriwe wumva ko baba bashatse kuvuga iki?
misanzwe bavuze ngo umuntu yarahiriwe wabona nyene ingene abayeho ivyo nibaza ingene abayeho ushatse kuvuga ivyo afise aho avuka ingene asa umuntu arashobora kubona ivyo afise n'aho avuka kandi ukabona nyene basi n'aho abaye ingene abayeho ugashobora kuvuga ati urya muntu yarahiriwe ariko umubona basa ari nko mu modoka nziza ugaca uvuga ati urya muntu yarahiriwe ushatse kudusigurira yuko umuntu ahiriwe bivanye n'ivyo afise ivyo vyerekana ko umuntu yahiriwe twebwe abarundi turavye umuntu tukaraba ivyo afise turashobora guca tuvuga ati urya muntu yarahiriwe yarahiriwe none ku bwawe wumva ko amahirwe ni ikintu umuntu afise muri we ni ikintu avukana canke ni ikintu aja gutora mu gihugu kanaka canke ahantu kanaka ku bwawe wumva ko amahirwe uvyumva gute bayakura hehe n'ahantu bayakura canke ari mu muntu amahirwe ari mu muntu bisanzwe umuntu amahirwe arayavukana gusa amahirwe rero mu gihe utayakoresheje mu gihe wicaye ya mahirwe urumva ubiyicaritse abantu ntibaheza ngo babone ya mahirwe yawe yanameze wowe ushatse kutubwira none ko abantu bose barafise amahirwe abantu bose barafise amahirwe gusa abantu ntituyakoresha kumwe basi dufate nk'ubu umuntu araba afise basi nk'ijwi ryiza afise ijwi ryiza ariko araririmba nko mw'ibarabara kumva ati urya muntu kweri araririmba neza gusa mu gihe aba aririmba neza hari igihe aririmbira ngaho mw'ibarabara no mw'isenga ntaje kuririmbira Imana umva uwo muntu nyene amahirwe aba yicaritse naco bariko arayakoze kubwaho rero nti amahirwe barayakoresha canke mu yandi magambo barayakorera kandi barayakoresha bakayagaragaza nyene n'abantu bakabona turya muntu ari n'amahirwe nawe turabibona ko uriko urakoresha amahirwe turabona ko tugusanze mu mirimo je nyene warahiriwe novuga ko nahiriwe nyene kweri sije sinidoga ati n'abandi barabe bakoresha amahirwe yabo ari muri bo ntibagume bicaye ntibagume bicaye mu bisanzwe umuntu hari igihe avuga ati je aba afise amahirwe nk'uku kw'iwanje abundi jewe ubwa mbere natinya gukorera imikashi nkatinya gusa ubu nabonye nyene yuko ari amahirwe yanje ndakora imikashi kandi ubu gutinya vyarahetse ati rero ubu wowe uri umuhirwe je novuga ko ndi umuhirwe kweri urakoze cyane tugushimire namwe murakoze